Ndabaramukije amahoro bakunzi ba televiziyo Heritage n'umunezero gusubira guhura muri kino kiganiro. Nkuko mubizi ni ikiganiro tuba dufise umutumire kugira ngo tumarane akanya tuganire. Rero kuri uno munsi nkaba nagiriwe amahirwe yo kwakira umuririmbyi mukunda, umuririmbyi amaze igihe kinininya ariko araterera mu mubiri wa Kristo, Apotre Apollinaire Habonimana. Ndamwakiriye hano muri studio mu gihe musanzwe mumaze iminsi muri ko murabona igikorwa kinininya ariko arategura muri rinoci. Reka byinshi turaza kuvyumva muri kino kiganiro, reka mbanze ndamwakire kugira ngo aturamutse tumenye ibitari bike kuri we. Kaze cyane Apotre. Murakoze, ndashimye ikaze, nanje ndanezerewe kuba hano. Ndabaramukije abariko baradukurikirana kandi ndakengurutse ku butumire bwanyu muri iki kiganiro. Amen. Naje ubwanje ndaryohewe kukwakira. Nibaze ko tuzogira umwanya mwiza muri kino kiganiro. Hanyuma ahantu twohera, ni imyaka 35 uri mwibango na 50 y'ubuzima bwawe. Mbega imyiteguro irikigenda gute? Imyiteguro ni y'abahumure nyene. Iri kugenda neza, bikuri turashima Imana, turashima Imana aho ibikorwa bigeze. Imisi isigaye si myinshi, duharura wozi ibiharuro, urabona imisi isigaye aho igeze ni bike cyane, kuko ni itariki 17 itariki 17 kwezi kw'indwi, urumva ko dusigaranye nk'indwi zibiri zitatu. Byukuri abantu benshi bariko barasengera iki gikorwa, nanje ubwanje ndiko ndagisengera. Imyiteguro y'ibikorwa byose bigize iyo festival, abantu bose, ama commission, ama komite, biriko bigenda neza, turabishimira Imana. Ni igikorwa kitoroshe ariko kandi hamwe n'Imana tuzoshobozwa, turiko turashobozwa kandi tuzokora ivy'ubuhizi. Amen. Reka imbere yuko tuvuga cyane kuri festival, benshi bavutse canke dusugwaruka mu Burundi rwinshi cyane usanga batarakwiza imyaka mumaze muri ministry. Mbega twobabwira Apollinaire ninde, yavukiye hehe, avuka mu muryango ungana gute, wowe n'umwana wa kangahe? Okay. Murakoze. Apollinaire ubwa mbere ni Umurundi. Hanyuma ni Umukristu akunda Yesu. Naravutse ubwa kabiri, nagize amahirwe yo kumenya Kristo, kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Mfise imyaka 15, 14-15. Ndakunda maze kwakira Kristo, ndamenya ndisobanukirwa mu bijanye n'umuhamagaro. Ariko navukiye nkuko nabajije, navukiye ku musozi Kavumu, muri Kanyosha. Nkaba ndi umwana wa kabiri mu muryango, papa na mama n'abarundi, ariko papa ntagihari, namubuze nkiri muto. Tukaba tuvukana turi abana 7, abana 7, jewe nkaba ndi uwa kabiri. Amen. Umwana agira kabiri umuryango w'abana 7. Mbega umuryango hoba hariho abandi bakora umuziki kugira ngo byigisha Apollinaire? Ego, umuryango wacu wereye kuri mama arakuze ariko ari muri chorale, arakijijwe. Batonyi banje bari mu muziki, n'abaririmbyi.
mukuru wanje imfura mu muryango nawe n'umuririmbyi arakunda kuririmba. By'ukuri turi umuryango w'abaririmbyi kandi intahiri ngaho nuko nije natanguye gukizwa. Hanyuma ngikizwa numva akamaro k'agakiza mu buzima bwanje nje nge mutwaro wo gusengera umuryango wanje. Hanyuma Imana irampa umunezero wo kubona umuryango wanje ukijijwe, uhereye kuri mama nabo tuvukana bose barakijijwe bakunda Yesu. Amen. Hari umuryango mwavutsemwo ariko hari n'umuryango mufise mufise madame Apollinaire, ndumugabo yubatse, ndafise umugore nkunda cyane nawe akankunda. Imana yaduhaye umugisha w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Kandi turi umuryango ukunda Yesu. Amen. Turi umuryango ukundana kandi dukunda gukora ibikorwa by'Imana. Twese turi mu muhamagaro kandi dukunda no gukorera igihugu cyacu. Amen. Imfura yanyu n'umuhungu? Imfura yacu n'umuhungu, uwa kabiri n'umuhungu, uwa gatatu n'umuhungu, uwa kane niwe ari umukobwa. Okay. Twamenya amazina yabo? Amazina yabo, umuhungu wa mbere yitwa Jakin Praise Habonimana, uwa kabiri yitwa Azriel Habonimana, uwa gatatu yitwa Ness Habonimana, uwa kane yitwa Ritia Habonimana. Amen. Hanyuma abangana gute imfura yanyu? Imfura yacu ifise iheruka gukwiza imyaka 12. Wow. Umukurikira agiye gukwiza 11 ans. Uwundi arakwiza 8 ans, uwundi arakwiza 9 ans, nako uwundi arakwiza 8 ans. Umukobwa. Wewe winjiye muri ministry mwibanga ukiri mutonya cyane, mbega ku bana ba Apollinaire hoba hariho abana bamaze kumwereka iyo nyota yo gukora igikorwa c'Imana? Cyane gose. Ikintu cya mbere tubigisha no gukunda Imana. Kuko ingabire ego ni vyiza, ariko ico cyambere nshimira Imana nuko bavutse uko baca ubwenge, uko bakura. Ico tubareresha ni ijambo ry'Imana. Ikindi amashuri barayiga, ariko kandi nibijanye n'ingabire tubari hafi cyane kuva bakiri bato. Tutabatsindagiriramwe ivyo twemera, ariko ni ibintu twasanze byabaye, bose n'abanyamuziki. Imfura yacu n'umubatteur, aravuza ingoma, aravuza piano. Abamukurikira nabo baravuza ingoma, bakavuza na piano. Ego. Wow, n'umuryango mwiza. Ego. Hanyuma abaririmbyi benshi umuntu abaza ati mwebwe mwabaye inspiré cyangwa icitegererezo cyanyu mugikura kuri inde? Ndazi ko ibice 99% bavuga Apollinaire, Apôtre Apollinaire Habonimana. Mbega Apôtre Apollinaire Habonimana we ninde afata nk'icitegererezo mu buzima? Ninde yarabiye ko kugira ngo ashobore kwinjira mu gikorwa cyo guhimbaza Imana? Nakoze nagize amahirwe yo kumenya ingabire indimwo nkiri umwana muto, nkiri muri kujya umwana kubagana yiga muri primaire. Ndibuka mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, ubukubaganyi nagira bwari ubwo kuririmbisha abana twigana. Ndonsa akaryo mwigisha agasohoka, nafata inkoni. Urazi ko kera inkoni sinzi ko bikiriho mu mashuri y'uyu munsi. Kera muri ishure ryose sinzi uwo muco iyo wavuye mwigisha wabuzi ko hafi hari inkoni hariya mu mfuruka nk'hariya. Naca mfata rero inkoni
nkayifata ko ari gitari nkaririmba rero akaririmbo mu turimbo tumwe nakuze numva mu radio dusanzwe ngaca ndirimbisha ishure ryose umwigisha yagaruka nkaja mu bihano ariko ivyo bihano ntivyambuza gusubira ivyo mu igihe cyose n'abandonsa akaryo rero nagize amahirwe yo kumenya ikindimwo c'ingabire yo kuririmba nkiri muto hanyuma nigiwe imbere gatonya ngeze mu wa gatandatu niho nagize amahirwe yo guhura n'umutama nubaha nyakwigendera Nikiza David imbere yaho maze gukizwa nararirimbye muri Sunday school muri korale y'abana mu nyuma ndizerwa ndaririmba muri korale y'abakuze hama mu nyuma Imana ishira ku nzira yanje mutama nyakwigendera yitwa Nikiza David. Nyemera uvuze Nikiza David mbega nyene mwamenye ryari ico gihe we yari yasengera mwasengera hamwe byagenze gute? Nikiza David ntitwasengera muri eglise imwe ariko yarakijijwe amaze gukizwa yitaba umuhamagaro ashinga ministère ya prière agira chambre de prière niho yafashiriza abantu baba bakeneye gusengerwa hanyuma icyo gikorwa gifatana na ministère yivuga butumwa Nikiza David rero yarakorana n'ama eglise atandukanye nka eglise y'abagenzi eglise Fekabu eglise Baptiste à l'époque je twahuye 1988 n'umunani hafi n'umunani ndamumenya hanyuma ntangura gushaka kumarana umwanya nawe aroma naye nk'umunyeshuri ariko naraprofita mu ma grande vacances nkasaba uruhusha mama rwo kuja kugumana nawe gushika ibiruhuko biheze ko nari namaze kurunguruka ikintu muri we kijanye n'impano y'umuziki kandi ku rwego namurunguruka nkavuga nti icoma aho niho nshaka gushika canke ndaharengana rero n'umuntu yanyensipiye n'umuntu yari doué n'umuntu yari umuhinga mu byo kuririmba no mu by'umuziki ego nka kamwe mu turirimbo twa Nikiza David wowe warakunda naka hari indirimbo muzo yaririmbye ubwa mbere sinibaza ko ari ubwa mbere hari indirimbo yaririmbye ninduzongeza kuri Siyoni ngo mbona ururembo rwo mwijuru iyo ni imwe mu ndirimbo yaririmbye yindi ni safari ya wateule iyo ni indirimbo imwe mu ndirimbo zagiye zirasubirwamo n'aba artiste benshi n'iyindi rero nakunze cyane yitwa niwe nsenga niwe nsenga n'umwami Yesu ni hanyuma inyuma ya Nikiza David hariho irindi zina rigaruka ni David Ndaruhutse ego amazina ya David urumva ko Imana yanteguriye ariko kandi uravye muri Bibiliya iryo zina rirafise amateka rirafise icyo risobanura mu nyuma nk'uko ubivuze nagize umugisha wo guhura na nyakwigendera pasteur kandi intumwa David Ndaruhutse by'ukuri abagabo babiri barampaniranye kubera ko
Pasteur Apotre David Ndaruhutse yansanze kwa Nikiza David. Icyo Imana yamukoresheje, we yagize impungenge zo kubona abajene bakunda gusenga, agira ubwoba ko twaba turi mu byo gusenga gusa, ashaka kuzana contribution mu bijanye no kutwekipa mu ijambo ry'Imana. Byukuri ubu ndamaze sinkiyumvira nka kera, kandi ibihe twaciyemo twarimo muri icyo gihe byo gukunda gusenga. David Nikiza yankundishije gusenga, ariko kandi David Nikiza nawe yankuye nawe by'ukuri ku birenge by'abanyakirije ubutumwa bwiza. Barumva hari abatama mu kibano bamfashe ukuboko kuva nkizwa, nabo banyigisha gusenga. Harimo witwa Mutama Mathias, uwo ni mwo mumenya, witwa Mutama George, bose n'abakozi b'Imana, na Mutama Ladislas. Abo vy'ukuri nabo ndabibuka mu rugendo rwanje rw'agakiza mu myaka yanje ya mbere, nabo narababona nk'ivyitegererezo, nabo bankundisha gusenga no gukorera Imana, ku buryo kuvuga ubutumwa mu kibano nibo navyigiyeko, ku buryo imigoroba myinshi baraja gushinga intaha canke kuvuga ubutumwa mu misozi canke mu babanyi. Niho ubu hamwe n'iterambere ry'isi ubona bisigaye bigorana kugira ngo uje kuramutsa runaka ubanza gutelefona ati harakanya wondonkera, bega birashoboka. Ariko ico gihe ndavyibuka twari improvisa, tukaja kuramutsa abantu kandi intumbero ari imwe, je nabandi kumwe nabo, ariko nkabona ko intumbero ni imwe, nukuja kubabwira ubutumwa. Hanyuma hari abantu twasanga bafise ingwara bagwaye, nkabona ingene babasengera, n'abavieux bari bakuze, hanyuma bakaza barambwira ati nawe ngwino dusenge, fata ukuboko, fata ikiganza urambike kuri yagwaye. Urumva ko yari tizi idasanzwe muri ico gihe. Ntangura kubona mu buto bwanje nkiri muto mu gakiza, ntangura kubona ingene abantu bagwaye babohoka. Ntangura kubona ingene ugutinyuka kubwira abantu ijambo ry'Imana, kuvuga iby'agakiza, gushinga intahe. Abo rero naje gushikira Nikiza David, hari umutima, hari ukuntu, hari ibintu maze kubamwo bindindisha guhagarara mu gakiza, gushingira intahe Kristo. Hanyuma Nikiza David nawe ndakomezwa mu guteba mu masengesho, ko twarakora ibintu bijanye no kwisonzesha. Urumva rimwe tukisonzesha tubishatse, ikindi gihe tukisonzesha ari ukuburinga. Ariko turi busy mu gusenga, twumva twosengera abandi, twumva twosengera igihugu. Hanyuma ni Ndaruhutse David, umukozi w'Imana, nawe aza adusanga turi umugwi, turiko turabankadre na Nikiza David, aduha offre yo kuja kwiga ijambo ry'Imana. Niho rero natanguye kumva imvugo za ishure rya Bibiliya. Iryo shure mbega ryari hehe? Iryo shure ryari ahantu bita Ibugarama, ni mu gace ka Nyakarago, ahantu hari nibaza ko ni Église Méthodiste canke Église des Amis, urumva, canke Methodiste, sinibuka neza. Ariko ahantu muri ako gace, nimba benshi barazi kahise k'iradio yitwa Kordak, yari radio nibaza ya mbere y'abakristo. Naho hantu rero radio yari yarugaye, kuko hari haheze imyaka myinshi
yarabayeho. Muri ako gace rero niho yafashe ahashira ishure rya Bibiliya. Naho rero twize mu mwaka wa 1989. Niho nagiye muri iryo shure, murirayo n'abantu bakuze, aba jeune, muri ico cumba c'amasengesho cari kirongowe na Nikiza David. Twagiye turi aba jeune batanu ya selectionye na David nawe arimo, David Nikiza. Tumara amezi 6 twiga ijambo ry'Imana, birankuza sivyo gusa, ndabandanya kwimenya, kwisobanukirwa ibijanye n'urugendo rwanje, igituma canje cyo kubaho, gukorera Imana, ntangura kugira kumenya ibijanye no kubura umukristo, me ukitaho n'ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. No kuvuga ngo igihugu ni cyapfuye kubaho, igihugu cyose kiriho kubw'umugambi w'Imana, kandi Imana ibifise umugambi ifise kuri ico gihugu. Guhura rero na Pasteur Ndarutse David byaranyuguruye amaso ku rundi rugezo, ntangura kuba umuntu w'ikanguro, atari umuntu asenga gukizwa hanyuma ngo nje mu ijuru, ariko mu gihe ntaraja mu ijuru iyi si mbayeko, iki gihugu ndimwo ni kino kimarira. Ni ukuvuga ko nawe urashingira intahe yuko David Ndaruhutse ari umuntu umwe mu bantu baterereye mu ikanguro byaje mu myaka ya 90 muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ego cyane ndicabona. Amen. Ndicabona kubera ko kubindaba ku giti canje, umwanya namaranye nawe n'umwanya wankujije, n'umwanya wanshize ku rundi rugezo rwo kwizera, gukunda ijambo ry'Imana, gukunda Imana no gukunda umuryango, gukunda ishengero rya Kristo no gukunda igihugu. Kuko yari umuntu ataraboshwe n'idini, yari afise ivyumviro by'ubwami bw'Imana, yari umuntu yari mbohe ya denomination, ariko yabona igicapo kinini cy'ubwami bw'Imana. Imvugo yiwe yari ikanguro, kubona igihugu gihembuka, igihugu abarundi batahura canke bakira agakiza, bakunda Imana bitari ku rugezo rw'idini canke imvugo yo kuvuga ngo ni igihugu ngo ibice 90 ngo n'abakristo, ariko ugasanga ni ibintu byo mu majambo gusa. We yararota, we yarasenga, abona ubutumwa bushikira zina murundi wese ahari. So nubwo busazi bwiza bwari bumurimwo, yari umuntu w'umuriro w'ijambo ry'Imana, yari umuntu akunda Kristo mu buryo bwo kutigirisha, yari umuntu akunda n'abantu. Amen. Reka tugaruke ku bijanye n'igikorwa umuziki. Amatwi dusumira ngo waciye ugenda kwiga mu Bwongereza. Yego. Ya. Byagenze gute? Ni inkuru ndende. 93 nyuma gatonya nahawe amahirwe canke umugisha wo kurungikwa ku ishuri, kuko twarakora ibikorane vy'ikanguro ngaha mu gisagara ca Bujumbura, twarakora ibikorwa byo kubwira ubutumwa aba jeune. Nibaza ko abantu ba mbere batanguye gukora ibikorane vy'ikanguro vy'umuriro, byinshi byarakorewe muri Odeon Palace, ikiri Odeon Palace. Hari ibindi ariko vyaba amacan biblique mu mavacances, ndavyibuka Ligue pour la lecture de la Bible, mugano ko yitwa. Nawe yarakora ibikorwa vy'ikanguro, ariko ndibuka ko byinshi muri ibyo bikorwa nayo macan biblique David yaratumigwamo cyane. Rero 92
Église Vivante yaratanguye, niho Église yatanguye. Ibikorane vy'ikanguro vyakogwa na ministère du réveil en Afrique au Burundi. Nivyo nakoreramwo cyane, nivyo vyakora ivyo bikorwa vy'ikanguro, ivuga butumwa mu gihugu hirya no hino. Mu nyuma bamwe mu bantu mu nshuti za David bakorana babongereza baraza bansanga ku rubuga ndiko ndakora ibyo nayo nsanzwe nkora, barangomwa baca basaba Pasteur David ko bamubwira ko bampaye bourse yo kuja kwiga. Nawe arandungika by'ukuri bishira ku rugezo rwo kubona ndazi kuzi neza umugani uvuga ngo akanyoni katagurutse nikamiyogeze. Exactly. Kuja kwiga navyo byanyuguruye amaso, ingene natahura ibintu, ngira igicapo kinini, ndakonekta n'abandi bandamenyana n'abandi bantu bari muri mu bijanye n'inyigisho nyobokamana za theologie, n'ibijanye n'umuziki, ibintu bya louange na adoration. Ndashima Imana ko nari maze gukura kuko Apotre David Ndaruhutse by'ukuri yarambaye hafi mu gutera intege icyo yaramaze kumbonamo. Iyo mvuze Pasteur David Ndaruhutse sinshobora kutavuga Pasteur Edmond Kivuye. Kuko nawe twarakoranye haba muri ministère du réveil na Église Vivante. Nawe ari mu bantu babonye ingabire yanje, ari mu bantu batanguye kunyegereza indirimbo zimwe zo guhimbaza no gutazira mu rurimi rw'icongereza, kuko ari mu bantu nawe babona iyo ndiko ndaja iyi Imana iri kwiranjana. Hanyuma ndaja kwiga, mpejeje ibyanjanye ndagaruka. Ibyankundiye kabisa ko nteba. Mwizi myaka ingana gute? Ishure mwiga ko yitwa gute? Yari formation yafata imyaka 2, amezi 18, hagaja ko ayandi mezi yo kuja muri stage. Hari ahantu baturungika, no kuvuga ngo je umwanya namaze wari umwanya n'ukuri, umwanya udasanzwe, umwanya wo kubona mu buryo bwagutse mu karere k'ijambo ry'Imana ku rundi rugezo, kandi no mu karere k'ivyo guhimbaza no gutazira. Hanyuma ishure mwiga ko yitwa gute? Ishure niga ko yitwa Kingdom Faith Bible College. Riri hafi ya Londres. Ni kigo cari kirongowe n'umupasteur yitwa Colin Arkhart. Aheruka gushengera, yarageze mu zabukuru, ariko n'umuntu yakoreye Imana cyane, kandi yasohoye abantu benshi, yekipye abantu benshi mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Yego. Hanyuma reka byagenze gute kugira ngo byorohe ukuntu ugaruka mu Burundi, mu gihe tuzi yuko abantu bavuga bati ayo mahigwe nkamwe anshitse mu maboko, kugaruka nibyo byoroshe? Je nibaza icyafashije, ntabwo bw'ubuzima nigeze ngira. Simba mu muryango utunze, ariko kandi mu buzima bwacu imuhira ntitwigeze tubura aho tuba, ntitwigeze tubura icyo dufungura. Ariko kandi n'umuryango uvuga ngo urugezo rwawo, umwe mu bamamba b'umuryango agiriwe amahirwe yo kuvuga ati tuduze standard. Donc uburyo umuryango wanje uje ku rundi rugezo niki, byo byose ntibiba ari bibi. Ariko rero jewe kubera ko Imana yamaze kunshiramo, Imana yamaze kumpamagarira, icemezo nari mfise muri jewe, nico cyatumye
ntaguma ndunguruka ayandi mahigwe ngo kumbure ngumye mu Bwongereza canke nkaja Amerika canke nkaja hehe nivyo jewe vyombumba nashaka kumenyesha ko sije nabonye ishure riraheze ifire ya mbere numva ari mu Burundi ariko kandi nari mfise amahigwe imbere yanje hari amahigwe menshi yo kwakirwa muri ico kigo nkazoba umwe mu ba staff kubera ko nari mfise amanota meza séjour yanje kuri iryo shure muri ico kigo nari mfise amanota meza mu bijanye no kwiga mu bijanye na présence mu bijanye n'ibikorwa by'amaboko kuko ndo umuntu yakuze ndi hafi ya mama mama rero urazi yuri hafi ya mama wiga gukora udukorwa ivyo rero byamesheje amanota meza ku ishuri ico gihe mu Bwongereza ku buryo n'ivy'ingabire kuko nagiye maze kumenya kurongora ibyo guhimbaza no gutazira mu ndirimbo rero ku ishure ryari rifise uwo mu visionnaire w'iryo shure yari afise yari mu pasteur en même temps y'ishengero rya Réveil ryari mu mashengero agezweho rero narashoboye kuba intégré mu mugwi w'abaririmbyi nkavuza na guitare mu ishure mu bija rimwe na rimwe mu bikorane byo gusenga nkarongora amatazirano no guhimbaza rero nari mfise ikiganza ciza ku buryo bibaza ko nshobora gufata ingendo abanyafrika benshi bafata yo guca nigumira ariko jeje sivyo vyandi mu byari bindimwo numva ko ivyo nakiriye umubeneficiaire wa mbere ari igihugu cyacu ari shengero ryo mu Burundi ryamvyaye numva atakindi kintu consa amazi nico gituma rero mpejeje kwiga natekeye ivalize ndataha kandi nezerewe cyane kuko nagize amahirwe yo guhura n'abantu bakomeye mu byo guhimbaza no gutazira hari couple yarigizwe n'uwitwa Colin na Carol Owen ndazi neza abantu bari ku mbuga ngurukana bumenyi hano mu Burundi ayo mazina arashobora kuza kubera ko n'abantu baje mu Burundi barakunda igihugu barakunda ishengero ryo mu Burundi hanyuma batanga kado yo gufata mu ndirimbo banditse badusaba kuzishira mu Kirundi zimwe rero twaraziririmbanye nabo muri studio yabo izindi baraziririmbana mu Kirundi baragerageza barazirungika izo rero ziri mu ndirimbo zahezagiye umubiri wa Kristo hano mu Burundi cyane gose uhambaye iyo ndirimbo ni ukora byose ninde yanditse iyo ni umwe muri ni Carol yayanditse jewe ndayishina mu Kirundi muri isi naho sana we mwami ego n'izindi nyinshi muzi ego uravuye mu Bwongereza uratashe muri Afrika neza mu Burundi mbega album yawe ya mbere yoba yasohotse ushitse mu Burundi canke yoba yasokeye ukiri ku ishuri yasohotse kuko nagize contact na Carol na Colin bari couple kandi bari bafise studio nagize contact nabo hanyuma mu nyuma nsubirayo ariko mu mwanya nari nkiri ku ishure hoho hari imwe mu album zabo twakoranye nabo mu nyuma nsubirayo niho nasohoye wastahili sifa ijya irimwo indirimbo nkunda cyane negere intebe yawe wastahili sifa ego ni histoire iri inyuma iyo ndirimbo ni indirimbo iryoshye cyane entre temps bon byagenze gute ngo yandike bari kubaho ubuzima bumeze gute iyo wasahili sifa negera intebe yawe imana niyo buhungiro ya wibuke ko izo ndirimbo zimwe
nyinshi muri zo ndazanditse ndiko ndazandika mu rugendo ndiko ndahura n'abo bantu Imana yashize ku nzira yanjye sivyo no kuvuga ngo ubuzima bwanje bwo kwizera ubuzima bwanje bw'agakiza buriko burakura bukebuke no kuvuga ngo ivyo ndimwo si ibintu byo gukurikira abandi hariho conviction no kuvuga ngo Imana ndiko ndagenda ndayimenya biciye mu ijambo ryayo mu gukunda ijambo ryayo biciye mu buzima bwo gukunda gusenga no kuvuga ngo ivyo rero byarakontribuye cyane mu kwandika zijya ndirimbo kuko ntibyari ibintu byo gutomboza n'ubuzima nariko ndabamwo bwo kunezererwa Imana no guhishurirwa ubukuru bw'Imana sivyo nico gituma indirimbo zanje nyinshi usanga zidafise amajambo menshi cyane ni ngufi kujya nyene zimeze ariko zirafise icyo zirepresente zivuga ubuzima mba ndimwo ingene ndiko ndabana n'Imana muri ako kanya ntibisobanura ko kuba ntaririmba indirimbo zo gucira intimba ntibisobanura ko ntaba mu buzima bw'ibigeragezo n'intambara kuko uwizera wese n'intambara biragendana ariko ikindi utira byose ni iyo migenderanire ubwo bucuti ubwo gukunda Imana ubwo gukura mu kubaha Imana niho ahanini inspiration ziva amen hanyuma washitse mu Burundi Shemeza Music Ministry yatanguye gute Shemeza yatanguye mu ciyumviro cyo kwagura Imana impaye kugira ngo ntikigarukire muri eglise locale yanje dutangura rero kwiyumvira hamwe nabo twari kumwe dutangura kwiyumvira inzira yo gushikiriza ico Imana yaduhishuriye kijanye no guhimbaza no gutazira ingene cyo shikira umubiri wa Kristo uburyo Imana yadushoboje kuvyumviramwo ko ari gutanguza umugwi canke ministère yitwa Shemeza Music naho rero twagiye hamwe à l'époque harimwo twari kumwe n'aba Yves harimwo pasteur Dieudonné Nahimana arongoye Oasis Church Christian Church hari abantu muri twebwe bari bafise ivyiyumviro byo kuvuga ati bene ico ciyumviro gutanguza umugwi bene uwo aho bukera ushobora guhinduka ishira hamwe turafise ico tubizi twandika uku hanyuma biguma bigaragara ko ni jewe murongozi ico kintu ko nije nari mfashe iryo darapo iryo bendera gico gikogwa naho nuko rero Shemeza Music yavutse kandi kumva ijambo hoguma mu ijambo ry'ikirundi gushemeza canke kuninaza ego hari ikindi gikorwa mwahavuye mutanguza Umudiho Music Academy Umudiho Music Academy ni gisata cha education no kuvuga ngo c'uburezi mu bintu bijanye n'umuziki canke bijanye no kuririmba ico ni kimwe mu mitwaro nagize uko nagiye ndakura gushika uyu munsi ndacakura n'umutwaro nagiye ndagira nkawusangiza abo Imana yashize ku ruhande yashize iruhande mu bagize uburongozi bwa ministère ya Shemeza Music tuguma twumva hari ikintu gikenewe cyo kuzana education musicale no kuvuga ngo kwigisha abantu kugira ngo ntitugume mu byo twebwe twaruka mu muziki nta hantu twashobora kuja ngo ni ishure ry'umuziki kandi twari tubikeneye urumva igihugu cyacu ciza uko kibona uko gitunganijwe nta cadre
n'ubu kiragira aho haba centre urumva ku rwego rushimishije rushemeye aho abanyengabire mu bijyanye n'umuziki bashobora kugenda bakiga bakigishwa tukava mu gukora umuziki mu buryo informel ariko tugakora umuziki abantu bakiga mu buryo buri formel rero icyo caje nk'umutwaro ndavuga nti ndi umwenegihugu ndi umurundi kandi ndabinezerewe reka nkore nshireho intererano yanjye ntangure ku rugezo no mu bushobozi mfise nabo turi kumwe dushire iryo shuri naho rero Umudiho Music Academy yatanguriye mu buryo butoroshe gushika uyu munsi kubera ko hari igihe uba witega ko hari abandi bantu boza bakagufata mu mugongo bakavuga ati ico cyumviro nico ariko bizoza nitwihebura abajene benshi rero barafashijwe n'ubu bariko barafashwa muri iryo shure mu kwiga piano mu kwiga gitara mu kwiga ingoma kwiga kuririmba ego kandi mwakira bava mu mashengero atandukanye n'abatari mu mashengero n'abatafise aho babarizwa mu mashengero bose turabakira kuko tuba dushaka kurenforcer cyangwa gukomeza abo banyengabire bazogira ico bamarira amashengero bavamo kuva bakiri batonya canke aho duhuriye nabo mu myaka baba bafise ko harabaza bakuze ariko kandi nabo badafise aho babarizwa mu mashengero abo badakijijwe nabo barahabwa ikaze kugira iki abo kubagira inshuti gupartager experience canke langage musicale kubagira inshuti nabo nitubura ico tubamarira mu kubafasha kumenya les principes z'ubuzima bwo kwizera nturinda kuvuga amareruya menshi meyo uri kumwe n'umuntu adakijijwe akabona comportement zawe ko zitomoye akabona kubana nawe kwawe ko ni ibintu biri rare araheza akavuga ati umuntu adasanzwe ivyo wabitewe niki biva kuki nicyo gituma umuntu wese rero aba ahawe ikaze muri iryo shuri hariho n'ikindi gikorwa mukora umuryango w'ivyizigiro naco caje ku mutima gute umuryango w'ivyizigiro caje ari cyimviro gikomeye cyane iyo numvise iryo zina ndaryibutse ndarivuze binyibutse ibintu byinshi Imana yadushoboje gukora pendant iki gihe cyose kuva iyo initiative itanguye icyo cyimviro cyavutse gute urabona ko mu myaka 30 ofisi imyaka ingahe 30 muri muto urabona ko mu myaka 30 we waciye ubwenge iki gihugu kigumamwo ibihuhusi abantu bacanamwo abene gihugu babura uburaro n'uburamuko urumva ariko en même temps muri iki gihugu nyene harimo abakristo muri rusange abakristo entre guillemets ariko kandi tuje mu yindi kategori harimo abavutse ubwa kabiri harimo abigishwa ba Kristo rero ndi umwe muri iyo ntwaye bashobora kuba batari benshi cyane abo nizera ko nibo mutahe nibo bikoresho biri efficace Imana iri kwirakoresha kugira ngo bazane changement bazane impinduka muri iki gihugu naho rero icyo kivuro cyavuze umujya w'ivyizigiro no kuvuga mu kinofu nofu ni sound of hope mu gifaransa tuca tuvyita un son de l'espoir un son
de l'espoir. Bisobanura iki muri iki gihugu turimo? Bisobanura ngo kuva wowe uca ubwenge gushika kuri uru runganwe hari amason aguma avuga. Je navutse bitameze neza 72 urumva hari amason avukiyemo, amason y'intambara, injyane, guhunga, ncubwenge, aruko intambara ukumva aba bacanyemwo abatutsi, abahutu, ukaguma wumva abatwa, ukaguma wumva urumva, ukaguma wumva ibintu bitaryoshe kumva, ukumva amason y'inkoho, ukumva amason yo guhemukiranira mu miryango, ureke n'ivy'intambara mu miryango, injyane, abafa amatongo urumva abicana kubera ibi nibi. Muri iki gihugu rero haguma humvikanamwo ijwi ridahumuriza. Naho rero havuze ico cy'imirongo, mbega nta rindi ijwi ry'ivyizigiro rishobora kumvikana. Iryo jwi ry'ivyizigiro rero ni ijwi riza kuvuga ngo ntihararengerana, Imana ntiyaduhevye. Ni ijwi ribwira kuva ku bategetsi bacu, ni ijwi ribwira urwaruka, ni ijwi ribwira twifuza ko risamirana mu gihugu cose ngo Imana ntiyahevye Burundi. Hanyuma kwitabuhevye kandi nkaba ndabizi neza, ni kino bikorera. Ndafise message, ndafise message humuriza, ndafise ubutumwa nobwira umurundi, izina murundi, umwene gihugu yaboshwe n'amacakubiri, umwene gihugu wese kuva hejuru gushika hasi adakunda igihugu mu kubigaragaza biciye mu kugisambura, mu kwiba, mu kugisahura, mu guhohotera mwene wabo, mu kubinda ndende kwikunda urumva, mu kutitaho umutekano, mu kutitaho amagara meza cyangwa kumererwa neza kwa mwene wanyu. Uwo wese ahari n'umwasi w'igihugu. Rero hari irindi, iryo jwi rero iyo risamiranye ni ijwi rizana uguhumuriza, ni ijwi ribwira umwene gihugu wese ngo umviriza, Imana ntiyataye Burundi, kandi ko ishengero rikiri mu Burundi haracari ivyizigiro, ko nkiriho mu Burundi ijwi ryanje ritegezwa gusamirana rizana ivyizigiro. Amen. Amen. Ico rero twakoze, urumva ko navuze menshi. Ico twakoze kuva iyo initiative itangura n'ubu tugikora nukuja mu bice birimwo agahinda, bisa n'ibirimwo abantu badafite ivyizigiro, ahantu abantu bakenye, tukajana ubutumwa bwiza. No kuvuga ngo turagenda tukidentifia abantu bahari, tukaraba bakenye kurusha abandi, tugakora ico dushoboye, tukagaruka nk'ubu twozi wawe ti nta mpuzu ufise zikimeze neza ariko urumva woduha tugashira abantu tugiye kubwira ijambo ry'Imana, dushiriye ijwi rihumuriza, nta kirato canke nta gafu k'ibigori ufise ngaho, tukaja kuwundi, tukaja mu bakristo tukababwira ati mwegeranye ibyo dushobora kugemurira abantu twabonye bakeneye agasabuni, tugegeranye ibyo, hanyuma tugakorana n'inzego local, tukabwira ati tuzoza tuzanye igiteramo, tukagira igiteramo tugahimbaza Imana ngaho, hanyuma tugashikiriza ibyo twagemuriye abo bantu, tukavuga ubutumwa abantu, kuko icambere ni amagogwa yo mu mutima, gupfa indani mu mutima, mu mpemu. Ijambo ry'Imana rero riguma ryambere, ku ijambo ry'Imana n'ubundi ridafatanye no kwitaho mwene so, kuraba ko agwaye, kuraba ko ico wo mufasha, aragwaye musengere, canke nimba ari binini ari imiti muvure, kuko iyo tugiye tujana n'umugwi w'abaganga kugira ngo badufashe kwitaho abantu bagwaye ingwara dushobora kuvura ako kanya.
tukavuga ijambo ry'Imana, tugakunda abenegihugu dusanze ngaho, hama bakijijwe tukabashikiriza abapasteur dusanze ngaho. Ntituba tugiye kugurura ishengero ngaho, tuba tugiye kuvuga ubutumwa muri ako karere, hanyuma bakijijwe dukorana n'amashengero dusanze ngaho tukabashikiriza abapasteur twakoranye ngaho. Niyo umujya w'ivyizigiro. N'ibikorwa bitari bike mwakoze muri ino myaka, ariko harimo n'amalbum ashika kuri uwo mugomba musohora album igira gatanu. Yego. Mbega album ya mbere yari yitwa, mwatubwiye ko yari yitwa Wastahili? Penda zibu. Okay, Wastahili sifa. Ya kabiri? Ya kabiri bon, sinabyiteguye muri ya kabiri. Ya gatatu ndayibuka yitwa Regeneration. Ya kane ndayibuka yitwa Muri Wewe. N'amantangara iri ku album? N'amantangara iri ku ya gatatu. Wakiriye gute ubonye abashinwa bashobora kwisubiramo? Iyo ndirimbo byarampimbaye, byaranyoye cyane mbonye iyindi peuple tutavuga ururimi rumwe, si n'igihugu kibanyi bafashe indirimbo ukayiririmba neza mu Kirundi, kumva n'amajwi arongoroye, je byarampimbaye. Nta n'intambara niwe njamo ngo ni bande babahaye uruhusha rwo kuririmba iyo ndirimbo yanje batabinsavye. Nararyoye kuko byose ni kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Yego. Album ya gatanu yitwa gute? Iri ku indirimbo zingahe? Album ya gatanu izina ryayo riracari ibanga, rigiye guhishurwa mu mahinga makenya ari imbere, ariko kandi izo bigizwe n'indirimbo indirimbo 9. Dashobora kuba 10, ariko amahigwe menshi nuko ari 9. Okay, tugaruke mu buryo bwagutse kuri Jubile. Ni Jubile izomara iminsi 7. Mbega mwotwibutsa intumbero nyamukuru z'Ijubile? Intumbero nyamukuru y'Ijubile by'ukuri ni isabukuru y'imyaka 50 yanje. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Igizwe n'imyaka 35. Urumva ko natahuye umuhamagaro wanje nkiri muto. Kandi ni ikintu nshimira Imana. Uwo munezero rero sinowigumana jenyene, harimo gushima Imana kuri uru rugendo, kuba nkiriho, kandi kuba hari ivyo Imana yanshoboje gukora mu mubiri wa Kristo, mu ishengero ryayo hano mu Burundi no mu karere aho ibikorwa byashoboye gushika. Ariko kandi ico kintu yo yubire ifatanye n'igikorwa kidasanzwe cha festival twise Burundi Himbaza. Burundi Himbaza rero irafatanye, urumva ko ari ikintu kiguma cegereye umujya w'ivyizigiro. Burundi Himbaza rero ije ifatanye niyo isabukuru gukomeza umutima wo guhimbaza no gutazira. Si ibyo gusa, mu rurimi kavukire. Mbega nyine kubera iki biri important guhimbaza mu rurimi kavukire kuri twebwe Abarundi? Ni ibintu by'agaciro cyane, kubera ko igihugu ntigipfa kubaho, ururimi ntirupfa kubaho. Imana ni Imana y'amahanga, kandi ni Imana izi ijera imbibe zigize ibihugu. Kuba rero navutse ndi Umurundi, nkavukira mu Burundi aho noma navukiye hose, ariko ngatora neza ko aho mbarizwa, ihanga mbarizwamo ari Burundi, kandi Burundi bufise ururimi rwitwa Ikirundi. Ibyo si ibintu byo gukinisha. Ivy'Imana rero kimwe mu vy'Imana inshoboza gukoresha kugira ngo
ivyo yashizemwo bigira akamaro igihugu canje ururimi rurimo. Ico gituma mu kwandika indirimbo nandika mu Kirundi. Nivyo nani kwandika mu Giswahili, hani indirimbo mfise mu Giswahili, mu Congereza. Ariko ushatse kubizana mu ma pourcentage ururimi rwanje kavukire ruguma ruza ubwa mbere. Kuko imbere yo guserva no gukorera ayandi mahanga ahantu hambere mpamagarirwa ni igihugu canje. Igihugu canje rero kirafise ururimi rwitwa Ikirundi. Rega nohitamo gukoresha Igifaransa n'Igiswahili. Ariko mission mfise nuko ico Imana yashize muri jewe coshikira n'umunyekuru arahantu bwambarangwe mu murima ahantu ariko arumviriza television canke radio HTV yumva mu rurimi rwiwe. Kuko niyo avyumva mu Gifaransa acavuga ati ivyo nibindaba umudiho ni sawa ariko none bavuze iki? Ururimi rero rw'Ikirundi, ururimi kavukire nk'umurundi ruza ubwa mbere. Bitambuza ko niga izindi ndimi, bitambuza ko noririmba mu zindi ndimi. Ariko biri très important ko ururimi rwanje kavukire ruhabwa agaciro, hama ivyo nkora nabo ngeze nshikana ko ubutumwa message Imana yampaye bakabwumva ubwa mbere mu Kirundi. Iyi festival rero ije gutera intege no gukomeza umutima wo guhimbaza no gutazira kandi mu rurimi kavukire. Nico gituma abazoza muri festival bazokumva indirimbo kuva ku ya mbere n'abatumire bose bazokumva Ikirundi. Hanyuma ikindi gihe twadesida kuvuga ati twegereze Igiswahili, tuvuge n'izindi ndimi, turirimbe n'izindi ndimi z'ibihugu bibanyi nta ngorane. Ariko ubu biratomoye neza ko dushaka kugaruka tukavuga ati igihugu n'u Burundi, Imana yaduhaye ururimi rw'Ikirundi, ivyo ingabire Imana yaduhaye n'amavuta Imana yadusize turabe ingene ururimi rwacu ruhabwa agaciro mu gukoreshwa kwizo ngabire. Ego nkiri ngaho mbiga uruhara rw'ibimenyesha makuru canke amashengero mu gutsimbataza uwo muco wo gukoresha ururimi kavukire mubona ngo barurowe? Urakoze cyane kandi ubazigije ikibazo nawe ufite inyishu. Kubera ko ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru badatahuye akamaro k'ururimi kavukire tuko dukora amakosa menshi cyane. Kubera yuko imessage yose nkora mutima ahantu hambere ikwiye kwiyumvirwa no kwitangwa mu rurimi kavukire. Umuntu wese akunda igihugu abafise intumbero yuko iyo message ishikira na nyokuru atize uwa mbere wa primaire canke wa yaga mukama akumva ubutumwa mu Kirundi. Izindi ndimi zirahawe ikaze ariko ibinyamakuru, ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bafise uruhara rukomeye cyane ko kugarukana agaciro, guha valeur ururimi kavukire. No kuvuga ngo indirimbo nyinshi, ibiganiro byinshi bigenewe gushikiriza amakuru umwene gihugu, zina mwene gihugu ahari hose. Ubwa mbere na mbere bikwiye kwiyumvirwa mu Kirundi. Mu bwa kabiri hari indi class y'abantu boroherwa n'indimi zindi mva mahanga. Aho nta kibazo kuko isi turino na Afrika hajya y'ubuseruko urenge y'ubuseruko hariho uko gufatana kw'ibihugu duhanye imbibe no kwiyumvira ururimi ngo duhuza. Ariko ivyo ntibikuraho guha agaciro ururimi kavukire. Rero abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru mufise uruhara rukomeye cyane, bafise uruhara rukomeye cyane go gushira umutima no guhimiriza abantu
hagaciro ururimi kavukire. Ego murakoze. Inyuma y'iyo ntumbero ya mbere mbega haba hariho n'izindi ntumbero ijubile izoba ifite? Ego muri iyo ntumbero harimwo inyigisho, hariho conference nationale y'abari mu gisata c'uburirimbyi, guhimbaza no gutazira, ariko kandi no kwandika. Turifuza harimwo integuro ya seminaire au niveau y'igihugu cyose. Twaratumiye abantu bazoserukira intara, by'ukuri benshi birumvikana ko bazova ngaha, bazoba arabo mu gisagara, ariko twariyumviye guhamagara abazoserukira intara kugira ngo duhanurane, twibutsanye ibijanye n'umutima wo guhimbaza no gutazira. Si ivyo gusa, hari igitabo kiriko kirategurwa kigiye guhera vuba mu minsi ya vuba, kirimwo n'icegeranyo c'indirimbo zose nanditse n'izindi zose nahawe uburenganzira bwo gukura mu ndimi mvamahanga zigashirwa mu Kirundi. Izo ndirimbo nyinshi zikoreshwa mu mashengero muri iki gihugu. Twagize icegeranyo c'izo ndirimbo kugira ngo habe akabukle kari mu izo ndirimbo zishobore gushikira abantu bose mu mashengero, mu gisagara no mu misozi no mu ntara. Zizoba zingana gute indirimbo? Tumenyere Cantique ya 354. Cantique nta kiza gukuraho Cantique, izo ziba zije kongereza, ariko kandi muri ya ntumbero nibaza ko nyuma hari n'ibindi bitabo ndazi izindi initiative ziko zirakogwa, kandi projet nini y'icegeranyo c'indirimbo zindi zo guhimbaza no gutazira Imana. Iyo projet igiye kuja habona vuba. Yoyo ifise indirimbo zirenga 200, ni hafi 250 na 250 mugiye kumenyeshwa vuba. Iyo rero ije muri iyi jubile, muri iyi festival, ni nk'intangamarara. Uvuga intangamarara ni intangamarara. No kuraba neza ko ico Kirundi ari ico. No kuvuga ngo indirimbo zanje nanditse n'izindi nasobanuye zivuye mu zindi ndimi si nyinshi cyane. Nibaza ko zizoba zirenga gato cyane zababa 100. Kugira ngo izo ndirimbo ko zisanzwe ziririmbwa, ariko hari ahantu uja mu ishengero ukumva ingene bari kubatondekanya amajambo siko we wayanditse. Twifuza rero ko ico gikosogwa. Hanyuma hari nk'ibirundi nanje nanditse nkiri muto, nkiri umuyabaga, nifuza gukosora ico Kirundi kubera umuntu arakura, hanyuma ukavuga ati kubera ikiri jambo n'igisuku. Ibyo byose rero jubile ni festival birafise iyo ntumbero. Ikindi no gushira ku mugaragaro urukurikirane rw'izo ndirimbo nshasha zo guhimbaza no gutazira maze imisi nkora. Ikindi nuko mu gushimira Imana ku rugendo rwanje rw'imyaka y'amavuko n'imyaka 30 irenga y'ibango yo gukorera Imana, tuzokora ibikorwa by'impuhwe, kuja kuramutsa bono kwita ntaho nikora. Iryo jambo sinkunda kurikoresha, sindarikunda. Abantu batishoboye, kubagemurira no kubaha affection, kubashira akantu kugira ngo dushimire Imana hamwe kandi dusengere hamwe nabo. No kuvuga ngo ico gikorwa kizokorwa. Ikindi kigize iyi festival ni guhimbaza, n'umugoroba udasanzwe aho twatumiye abaririmbyi bari mu gisata ca louange na adoration mu mubiri wa Kristo hano mu Burundi. Abandi b'abarundi bari hanze ubu batakibangaha, ariko benshi tuzoba turi kumwe nabo, aho tuzogira umugoroba udasanzwe muri stade Intwari, umugoroba udasanzwe wo guhimbaza no gutazira. Ariko kandi wibuke gukomeza umutima wa louange na adoration, guhimbaza no gutazira mu rurimi
kavukire. Abantu rero baritezwe cane n'igishika kidasanzwe, igugu ry'abantu, abantu baratanguye gutelefona babaza ati ni ryari bizobera hehe, amatike tuzoyagurira he, nibatekane biriko birategurwa neza. Hanyuma hakazoba harimo rero no kugurura ku mugaragaro igikorwa cyitwa ishengero ndongoye gitwa Shemeza Worship Temple, kizoba kimaze imyaka 2 n'inusu gitanguye. Kubera ko ntitwari kuva dutanguye ntitwari bwatumira inshuti n'abagenzi kugira ngo tubabwire icyo Imana yadutumye, dufashanya n'amashengero yarahasanzwe n'abandi bakozi b'Imana bari basanzwe bari ku kivi muri iryo bango rero ry'ubwungere. Turifuza rero kubana n'abantu kugira ngo twugurure icyo gikorwa ku mugaragaro. Boneyeho no gushimira Imana kubw'igihugu cacu, leta y'u Burundi, biciye mu bushikiranganji bw'imico kama n'ugwaruka, baduhaye uruhusha rwo gukorera mu kibuga c'inkino ca Stade Intwari. Ukuri ni ibintu by'iteka kandi turashimiye by'ukuri byimva mutima. Ego. Unyemerere ndakugarukane gatonya, hari igikorwa numvise kinininya guhuza abarongora ivyo guhimbaza mu gihugu c'u Burundi mu mashengero atari make. Mbega mutekanye kwakira amashengero angana gute? Amashengero yose, kuko iki ni gikorwa kitari ku rwego rw'ishengero rimwe, kirarengeye ishengero rimwe by'ukuri, kandi nico camye ari cifuzo canje, aho umunsi umwe hogwira ibihe byo guhurira hamwe, guhuza abantu duhuje umutima n'inama, tugahimbaza Imana. Iryo jambo Burundi himbaza, ijambo rikomeye. Ndazi ko ntararivuga ko ibintu byinshi, ariko haragezaho Uburundi buhimbaza. Ni gihe nizera ko mu buryo bw'ubuhanuzi, nizera ko ari gihe Uburundi butegerezwa kwogorora, bukava mu bihuhusi no guhungabana tumazemo imyaka n'imyaka. Uburundi bugafata umuvuduko wo kugumbira umugambi w'Imana ku Burundi, bihereye ku ishengero ryo mu Burundi, aho ishengero rifati ya mbere mu kubaka ubumwe, kubaho ubuzima rukristo butarimo amanyanga, butarugidini, abantu bagakura nk'abigishwa ba Kristo, hanyuma bagatahura ikanguro icarico. Kuko guhembuka kw'ishengero mu mvugo y'ikanguro bisobanura guhembuka kw'igihugu. Kuko uko guhembuka guhera ku giti cawe wewe, ufise umuryango ubamwo, ukabura umusore, ukabura umupapa canke umumama, uguhembuka kwawe ukuba umwigisha wa Kristo mu buryo butari ubw'amajambo. No kuvuga ngo utangura kuba umuntu azana imfashanyo ku muryango wawe, azana urutonde mu muryango wawe. Iyo uzanye imiryango ifise urutonde uko igwira, niko amashengero afise urutonde agwira. Ishengero kubera ko riri mu gihugu, iyo rifise urutonde, igihugu cyose kigira urutonde. Kuko mu ishengero igihe cyose kuwa Mungu, kuwa gatanu, mu makoraniro y'amasengesho, bajya abantu tuba duhagaze imbere canke dusengana bari mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu. Bamwe n'aba ADG, n'aba PDG, abandi nabigisha mu mashuri y'intango, muri kaminuza, mu ma college n'amalise, abandi bacuruza ku isoko, abandi bakora mu bushikiranganji. Abo bose hamwe bo kwikangurira guhimbaza Imana, amanyanga yohera, kwiba vyohera. Basi tube dukoresha imvugo mbabarira amatwi byogabanuka basi. Siko gamwene data. Uburundi bugahembuka. Uburundi bukabaho ubuzima Imana yabuhamagariye kubaho. Rero Burundi himbaza si biti tuko duhamagarira guhimbaza cankwe irivu ubu butaka.
nabwo nyene butegezwa guha icubahiro Imana ariko abafata iya mbere n'umwene gihugu wese ategezwa kubaho ahamagarirwa kubaho ubuzima bwo guhesha Imana icubahiro kuko iyo utanguye guhimbaza Imana ntubaho ubuzima wishakiye ntubaho ujyaruka mugenzi wawe ntubaho usambura igihugu ntubaho uhemukira uwo mukorana ntubaho ujyaruka uwundi nuko rero guhamagarira Burundi himbaza ni kintu ni jambo ririmwo ubuhanuzi ni son riri prophétique kandi twizera ko Imana igiye gukora ibidasanzwe. Amen. Festival Burundi himbaza. Hanyuma ni kuvuga iyo koraniro n'abarongozi bwo guhimbaza mbega riba uno mwaka gusa canke muzogenda muri tuna? Ni edition ya mbere tugiye gukora izoba ngaruka mwaka. Guhera uyu mwaka kirabaye ariko no mu mwaka uza no mu mwaka ukurikira kizogenda kiba buri mwaka kandi mu mezi nkaya nyene kuko twizera ko ni movement itanguye itazohagarara. Bisigura ko Apolline n'ubu agifise indoto. Mana yanjye ibiguvu numva mfise. Amen. Indoto numva mfise gushika ku kanyuma. Kuko uwo mugisha Imana yarawumpaye wo kubaho ubuzima bufise intumbero no kubaho kutabaho kubwanje kuko iyo mba umuntu ashaka kubaho kubwiwe bene uwo muntu akiza amagara yiwe akavuga ati jewe ko nshobora kuja muri iki gihugu nkubaka ubuzima bwanje n'umuryango wanje nkubaka amazu uko nshoboye nkagendera mu modoka nshaka ibindi ntibindaba umutima nawo mfise numva nobaho kubw'Imana bwa mbere bwa kabiri nkabaho kubw'abandi uwo ni wo mugisha kandi ndazi neza muri iki gihugu mu ishengero rya Kristo mu bene igihugu dufatanije umutima wo gukunda igihugu hari abafise uwo mutima kandi abo Imana izobakoresha iby'ubuhizi ntibisaba ko bufise amahera menshi ntibisaba ko buva mu miryango itunze oya bisaba kugira umutima ukunda igihugu kuba le cœur ufise le cœur quoi patriotique le cœur patriotique wow ukora ibyo ushoboye n'inguvu Imana yaguhaye hama nundi agakora ibyo ashoboye abakora mu buryo bw'amafaranga abakora mu buryo bw'ingabire abakora mu buryo bwa development abakora mu bisata bitandukanye ariko bagasunikwa n'umutima wo kubona igihugu cacu gihembuka kikabaho ubuzima Imana yakiremeye kubaho. Amen. Wow. Mwanya uriko ratwega cyane gose ni wancokoje ariko ni byicano byo kuganira imbere yuko ndakurekura mu buzima busanzwe utari mu bijanye na ministry ubaho gute ukunda iki ufungura iki sport ukunda ni ico kibazo ko kigoye hari ndiko ndiyumvira ryari ntabandi muri ministry ariko ikibazo cyane ndacumva kubera ko ntari muri ministry mba ndi hehe icyo ushaka kuvuga uti utari kuraririmba utari kuravuga ijambo ry'Imana utari kurakompoza indirimbo utari kuri piano cyangwa saxophone utaragiye gusengera abagwayi kame muri umuntu ukwiye kuba ushobora kuja kuri plage urumva cyangwa muri restaurant cyangwa ukicara iwawe munsi y'igiti uburi mu biki ndakunda gusoma nakunda no kwandika hama ikindi akunda kurya utuntu twiza ego that's why bimbaza ngukunda kurya iki ndakunda ivyamwa n'ama legume hama ngakunda kurya utuntu two mu mazi n'ibindi ndabirya ariko ikindi ndakunda sport iyo ntabaye busy cyane sport ni ingirakamaro umubiri nawo ukeneye kwitabwaho ukeneye entretien ego abaririmbyi Apollinaire yumviriza abaririmbyi Apollinaire yumviriza ndumviriza benshi mu baririmbyi loko
kuko bashaka kumenya aho ibintu bigeze, ivyumviro by'aba ariko barandika, umuziki ugeze hehe mu guhinyanyurwa. ahubwo nyine inyuma y'imyaka 35 uravye umuziki dufise mpimbazamana uri satisfait ku rugezo rungana gute? Dukoresheje ijambo kuba satisfait sinibaza twahava twihenda, ariko sinsanga ivyumviro n'abantu bamwe ivyumviro biriko biragwira muri iki gihe bivuga ngo indirimbo mpimbazamana ngo ntazo, ngo ntaho ziko ziraja. Abo bantu ndabagwanya kuva kuwa mbere gushika. Ivyo baba bariko baravuga ntibabizi. Uzi igituma? Kiretse mpereye kuri wewe wirengagije, kubera ko ndazi neza kandi ndazi nawe urabizi, hari ikosa n'intege nke abarundi dufise, nitwemerana, niduha agaciro ibyacu. Ivyo urabizi none? Urabizi? Kuvuga ngo indirimbo mpimbazamana ngo ntazo, ngo gospel ngo yahagaze, ivyo vyumviro biriko biva ayo majambo tuyatizwa n'abandi bantu, ariko kandi batari abarundi, ariko kandi ayo majambo kuyatizwa no kuyatamikwa n'abandi bantu asanga twebwe ubwacu dufise intege nke zo kudakunda ivyacu, kudaha agaciro ivyacu. None waruzi ntubibona ko iradiyo yacu canke televiziyo ishobora kumara amasaha nk'atatu hariko havuga igifaransa n'icongereza n'igiswahili, hariko havuga indirimbo z'amarape abantu batumva, barumva zitari kirundi, ari kirundi ni sawa. Siniko mvuga umudiho, ubutandukane bw'umudiho, ndiko ndavuga igihe abantu bariko baravuga ngo nta gospel, indirimbo mpimbazamana ngo ntazo, je sinemeranya nabo. Zirahari nuko zitanyegururwa, kandi abantu ba mbere bari bakwiye kuzinyegurura nibitangaza makuru, nabamenyesha makuru, na ya radio na ya mateleviziyo, na ya mateleviziyo ari kuri kuma YouTube. Urumva usanga ahubwo abarundi baha agaciro izindi ndirimbo. Nta gihe rero nagira ndagukurira inkoni ku gishitsi n'abantu bose bitiza ivyumviro n'amajambo y'abantu bafise ivyumviro ahubwo byo gufuvya no gutitura igikorwa c'Imana iri kirakorera muri iki gihugu, mu ishengero rya Kristo, muri iki gihugu cacu. Nta gihe jewe nigeze mbaho gisa niki. Wibuke ko nafise imyaka mike muri iri bango, ariko no kwereka urugezo rudasanzwe tugezeho, aho uca ugira ugakatikorosi musi y'ibarabara canke muri quartier canke waduga umusozi, ugasanga umwana w'abakobwa canke w'abahungu, umugabo canke umugore yaremesheje ishengero ryose ariko araririmbisha indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Si chorale nka kera, ariko ni ishengero ryose riko riparticipa mu guhimbaza no gutazira. Ivyo ni bishasha kandi bigwiriye muri iki gihe. Nta gihe twigeze tubaho nk'iki, aho uza wumva aba jeune akoze kuri synthétiseur, ku gitari canke ku ngoma, ukacuvuga ati uwo yahora he. Ni muri iki gihe, ni muri iki gihe uja ugira ukumva nakakurungika karirimbo ngo nahora muri studio ngo mutama ngo nyumviririza ngo vyumva gute. Isura ari gihe biza byatevye, akakubwira ngo niko bivuga ko kandi we indirimbo iza yageze ku mbuga, urumva ngurukana bumenyi. Ariko jiwe numva neza ati les contenus zirahari. Ikibazo dufise n'abatangaza amakuru, mwabamenyesha amakuru, mbega
nimwo kwikwita gashi mugaha agaciro ibikorwa bikorerwa ngaha basi mukavuga ati hari indirimbo ziko zirasohoka nyinshi mais le contenu le message ubutumwa burimwo ntibufashe neza ivyo tuzofashanya kubishira ku murongo ariko mukwiragije amakuru ngo indirimbo mpimbazamana ntazo muba muri ko mubeshe kandi ababatiza bene ayo makuru ndabazi nabafise intumbero yo yishari kuko uburundi bwamye buri imbere mu muziki uburundi Imana yabuhagurukije ubwa mbere muri aka karere mu ndirimbo mpimbazamana ayo mashari rero nizo mvugo zivuga ngo nta gospel ngo raba YouTube gospel nuyirabira muri YouTube gospel uyirabira mu ishengero gospel uyirabira mu buzima bwa misi yose urumva ingena abantu ingabire z'abantu zikura nta hantu hambere muri aka karere abantu bariko bakura mu ngabire nko mu Burundi. Amen. Ivyo ndakurahiye ndabizi neza kandi nawe ndazi kufisa icyo biziko. Rero ico novuga indirimbo mpimbazamana muri iki gihe zirahari nuko zidahabwa agaciro n'abategezwa kuziha agaciro. Ariko kandi ndakuremesheje Festival Burundi himbaza ifise intumbero yo gushira ku mugaragaro abanyengabire n'izo ngabire. Ariko tudafashijwe n'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru twakoresha inguvu zimwe tudafise turafisa inguvu naho tugarukira ariko dukoranye n'abamenyesha makuru n'abatangaza makuru twoshika kure. Tuzaba ariho turi. Reka ndagushimire cyane kuba waduhaye n'umwanya ndazi ko imyiteguro ari myinshi cyane muri kino gihe. Yego. Hanyuma tushishikare tubifuriza imyiteguro myiza eka mbere n'isabukuru nziza. Murakoze cyane nanje ndagushimiye kuba wantumiye muri iki kiganiro kandi ndashimiye televiziyo yacu HTV ku twigoro kandi n'umwete muri ko murakora mu kwamamaza ubutumwa bwiza kandi no guhamagarira abantu gukunda igihugu cyabo no kubaho ubuzima Imana iduhamagarira twese kubaho. Imana ibakomeze kandi bakoresha iby'ubuhizi twebwe namwe hamwe n'Imana tuzokora iby'ubuhizi. Amen. Imana ibaheza. Amen. Reka nshimire namwe mwabanye natwe muri kino kiganiro nibaza ko caba ikiganiro ciza mwumvise ibitari bike hanyuma duhana isango muri Jubilee na Festival Burundi himbaza ni ku matariki ya tariki 17 z'ukwezi kw'indwi ni cadre VIP twifuza ko bajya abantu bitaborohera kuza muri stade muri concert public abo ntitwobahimiriza ngo baza ahantu bumva batari comfortable nico gituma twakoresheje iyo mvugo kugira ngo tubahe cadre yabo tubategurire l'atmosphère icicaro gikwanye nabo hanyuma dusangire nabo uwo munezero Burundi himbaza ibasange muri yo cadre. Ego hanyuma le 19 itariki 19 hazoba ari kwa kabiri ni conférence nationale y'abari mu gisata cyo guhimbaza no gutazira duhereye ku barongozi b'indirimbo zo guhimbaza no gutazira n'abandi bose bari muri iyo migwi iyo twita worship team. Ni itariki 19 hazoba ari kwa kabiri mu kibanza cha Shemeza Worship Temple. Hanyuma uhereye ku itariki 22 ni muri stade. Ego stade Intwari izokuzura. Ego itegezwa kuzura kubera ko niwe bidasanzwe ni ikintu dufitiye inyota kandi duhamagarira igisagara cyose n'ibice vyegereye igisagara n'abazova kure ndetse
kuza kubana natwe muri iyo festival. Ego. Amen. Murakoze, reka himbaza rero uno munsi twirangirize ngaha, duhana isango muri himbaza ikurikira. Nawe utaha.